nitwa Barimpinga Isidore, nkaba perezida wa komite y'abartiste bo mu kigo cya Musée Vivant Bujumbura, nkaba n'umu artiste mu bijyanye na broderie. Murakoze rero kwikaze muduhaye mu kigo Musée Vivant Bujumbura. Twanezerewe turavye ingene muri ku kivi. Ubwa mbere hoho nobanza kubakengurukira cyane kuko muravye ingene mwabitunganije biratanga umwizero. Muravye ingene mwabitunganije biratanga umwizero yuko ejo hashobora kuba ari heza, kuko ikintu ca mbere duherako ni nukungene mwitunganije mukaronka aho mukorera, leta ikahabaronsa nayo nyene twishimira. Mugabo kandi naho leta ishobora kuhabaha mudafise ubuhinga, mudafise abazi neza gukora ivyo bintu, ntaco mushika. Rero icambere nshimye n'ukuntu mwitunganije mukarondera abahinga batandukanye bakora ibitandukanye. Mbere nkavuga yuko ishaka mwagize ari ryo twebwe tuje gushigikira. Hari ico twita innovation canke ibidasanzwe, ivyo nivyo tuzanye ico no kwita impinduka, kuko ntabwo twovuga ngo tuje gukora nk'ivya bari basanzwe bahari, ntaco twoba tuje guhindura. Tuje kugira ngo dufashanye, twerekane, dutegurane inyigisho muyobozi, izo nyigisho zifashe urundi rwaruka rundi, kuko abakorera ngaha ni bakeya. Ndibaza yuko nk'ubu intara zose zivuze ziti turakeneye abafonctionnaire bose bo mu ntara, barakeneye ibintu bivuye muri Musée Vivant. Ndazi ko atamwimbu mworonka mubaha, bisigura yuko isoko ni rinini, niryo muri manake turiko turarondera, kugira ngo nk'abarundi baba mu mahanga turamaze kuvugana batari bake, n'abayoboye ama ambassade, les ambassadeurs, abakuru muri diaspora turamaze kuvugana, bakemanga yuko sizi ko muri ko muranyumva, bakemanga ko atamurundi numwe abahanze bazemerera canke bazohagahengwe ataramanika mu nzu aka objet d'art canke igikorwa mvabwenge cakorewe mu Burundi. Abarundi bose bari mu mahanga bagakenera utwo tuntu, iryo soko nzanararironse. Nukuvuga abarundi baba mu mahanga bose mu mutwe baramaze gutegurwa yuko bategeza kugura ibintu bivuye mu Burundi, ibikorwa mvabwenge. Ntahandi tuzoza kubitora ningaha muri Musée Vivant, kuko niho tuzi. Abandi babikora bafise ama centre artisanal do Gitega twaravuganye, abari mu Kirundo twaravuganye, byose mugabo twifuza yuko muyobozi mwodufasha mukabitwakirira. Kuri manake ntaho dufise twobibika, mugabo mu bitwakirire turabizigiye, turafitiye icizere, kuko si twebwe gusa muri manake tubafitiye icizere. Murabona n'abene gihugu ko babizera ibintu byabo bakabisiga ngaha, ari mwebwe muharongoye bikahaguma bagataha ejo bakagaruka babisanga. Nta nkeka n'ubu rero turizera yuko ico gikorwa muzokidufasha. Mbere nkacangira ko ndabemerera yuko nk'ibijanye n'amasite touristique nibyo abagwiza tunga bashaka kugira aménagement, no kuvuga kuhatunganya, bazohabwa isoko na manake. Bari natwe tugira assistance naho amahera ari gwabo, mu mutwe ni gwacu. Hanyuma duce dufata rero aba banyamwuga bose bari hano bagume bakorera hano, mugi ibikorwa bahingura biguma biza ku masite touristique. Ico rero twagomba mu twemerere, hanyuma duce tugitunganya neza no mu bushikiranganje babijemwo, biba ari ibintu bifise umutekano kandi biri mu mategeko n'inyandiko. Tuzogira amakontra yanditse, umunyamwuga mvabwenge wese amenya ati ibintu byanje biri mu Kirundo ku biyaga bya Coho, Rwihinda, Rakoze Wazo, nibi ibiri mu Rutana kuri Shite do mwishanga, nibi ibiri Bururi kuri Source du Nil, nibi. Nibaza ko ico gikorwa tuzogikorana kandi muzobona umusaruro uvuye mu ivyo bikorwa. Murakoze.